tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Haleluya. Turi kumwe. Reka nje kugapoe kanje ka kabiri kugira ngo nirukange si ibintu byinshi byo kuvuga, ariko ipo ya mbere sishikanwa ryose Imana yemera, sishikanwa ryose Imana yakira, bivanye no kungenge shikanwa rimeze. Haleluya. Po yanje ya kabiri tujya mu Baroma 12 umurongo wa mbere. Aha rero ngira nguruke umuntu ashaka agurukane nanje. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Naberetse abantu batatu, umwe yari ikimazi canke ishikanwa. Hari uburyo kiba presente kugira ngo Imana yakire ishikanwa ry'umuntu, sivyo? Aho twahahejeje. Ubundi umuntu nawe azanye ishikanwa ategeza kuba ameze ate kugira ngo Imana mwakire ishikanwa? Uyu muntu aba ameze gute kugira ngo Imana yakire ishikanwa giwe? Iri jambo ryo mu Baroma 12 ndaza kugerageza kuri manyagora ndarimara ku mwanya. Paulo karavuga ngo ndabahanura benda, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ndabakomeye amashi, ndabatakambiye, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Mu kurangiza ipanje ya kabiri ndabasigurira impamvu yari karabinginga gutya. Reka na avance ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi, kugira ngo Imana ikwakire ishikanwa ubuzima bwawe butegezo ko ari kimazi. Bene data, umutima ni ikintu gikomeye cyane mu bwami. Imbere y'Imana umutima ni ikintu gikomeye kuko Imana yacunguye umutima. Imana yacunguye imishaha yarokoye imitima yacu niyo yakuye mu byaha. Rero kugira ngo Imana ikwakirire ishikanwa ubuzima bwawe butegerezo kuba ari kimazi. Umutima ni ikintu gikomeye. Igihe cyose uzanye ishikanwa wirasire ku mutima wawe uri mu ishikanwa. Ishikanwa ryawe ryose uzokwiba umutima wanje urimo mbi iri shikanwa ririmo umutima, kuko ishikanwa ni nka moyen de transport gusa. Ariko Imana ntiri mu makantite hamwe no mu Imana iri muri quality, iri muri quality y'umutima. Umutima ushikaniye umeze ute? Mbe iri shikanwa ririmo umutima. Niyo mpamvu bene data biragoye cyane ku bantu bamwe gutanga ibintu binini by'ubutunzi bafise, kuko ikintu kinini utanze utegerezwa kugishanga umutima. Imana ikubwiye ngo tanga umuduga, ntushobora gutanga umuduga atamutima wawe urimo, ugendera amaguru. Umutima wawe utegerezwa kuba urimo. Niyo mpamvu abakristo bibagora gushikanira Imana ibintu binini kuko imitima yabo iri kure cyane y'ivyo batunze. Yesu igihe kimwe ahagarara imbere y'inkoko bariko barashikana, araraba abantu bose ingene batanga, akirababwira ngo mwese mwatanze nivyo, ariko umukecuru yabarushije uko yatanze, kuko yatanze ivyo byose. Imana ntiyari muri quantité miliyoni miliyaridi, yari muri quality, umutima. Yatanze umutima we. Jesi nabonye ivyo mwatanze nariko nsoma indani mu mitima. Abafarisayo bo bamwe yarababwira ngo mwebwe munyubahisha umunwa gusa, ariko imitima yanyu irihe? Iri kure yanje. Bene data, egeza umutima wawe, kuko Imana ibintu byo gutanga, erega Imana yavuze muri Zaburi ngo nosonza sinobasaba injya mwebwe, no nyotegwa sinobasaba iconwa, no kenera homba mwe sinobasaba indaro. Imana ntikeneye amafaranga, ariko ni mwa yazanye kugira ngo yigarurire imitima yacu gusa, kugira ngo igume iganje imitima yacu yonyene, atakindi kintu kiganje imitima yacu. Niyo mpamvu yazanye ibintu byo gutanga no gushikana, ni kugira ngo ni symbole, kugira ngo Imana igarde imitima yacu, kuko irazi ko ahitunga ry'umuntu riri niho umutima wiwe uri.
Imana iri muri business y'imitima. Niyo mpamvu umuntu yihanye mu ijuru haba iminsi mikuru. Umuntu yihanye mu ijuru niho gusa haba iminsi mikuru. Nta yindi minsi mikuru mu ijuru bagira kiretse umutima wihanye. Imana iri muri business y'imitima. Hasi yo twakwishikana byose utanzwe, umutima wawe urimo. Washize umutima mu ishikanwa ryawe kugira ngo yakirwe imbere y'Imana. Haleluya. Umurongo urabandanya ukavuga ngo ibimazi bizima vyera mutange imibiri yanyu ibimazi. Bakabandanya bavuga ngo ibimazi apana ivyo byose, ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Bendata ubuzima bwejejwe, ubuzima bwubaha Imana, nibwo bwonyene Imana yakirira Ishikanwa. C'est très dommage. Ubuzima bwejejwe bavuze ngo ibimazi bizima vyera 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 bihimbara Imana. Imana yakira ishikanwa ry'abantu bafise ubuzima bwejejwe gusa. Maramajoro uvuga ko uzotera imbere, uduguje imbere, umanuke, uca mu bicu, uca mu kirere, uca mu mazi, ivyo ni ivy'iwawe. Ariko ishikanwa Imana yemera ni ry'umuntu afise ubuzima bwejejwe. Bwonyene niryo shikanwa Imana yemera. Wivayanga mu vyaha ngo mutange miliyaridi bazoyakira bari heroye, ariko nta mpero zoro. Mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana. Ukwera Pastor John yatubwira fapasi Mose Imana yamubwira ngo ugugira wegerehe banza ukura inkweto nabonye agasembwa jewe ntunyegere jewe ucafuye. Ndaza kwasigura impamvu Imana idashobora kwakira ishikanwa ry'abantu banduye. Yavuze ngo Enoki yagendanye n'Imana gushika agenda ntiyabakiboneka. Ashinga inteye Nowa, ariko Nowa we Imana iramushima. Ashinga inteye Yobu, Imana yahamagara Satani ingo. Wabonye umugororotsi wanje Yobu ingena agororotse agendana nanje akitandukanya n'ikibi, akitandukanya n'ikibi. Ibigaragara vy'amafaranga nibiki ni Satani yabizanye, si Imana. Satani niwe yavuze ati none bibaza kuyoba ko bahera ubusa ko muzitiriye wamuhaye ibi wamuhaye ibi wamuhaye ibi. Iyo niyo yari business ya Satani. Imana yo ntiyari mi business y'ibintu, yari mi business ya quality y'umutima. Ivyo bindi bene data jamuje mvuga ngo itwari ku bwembe bw'Imana no kugororoka, ariko l'attitude ku mutima wacu udispose imbere y'Imana nivyo bidusunikira mu vy'Imana tugezemo. Imana ntiyakira ishikanwa ry'abantu babaye mu buzima bwo kwivyanga mu vyaha. Nikosa dukosore n'amakosa. Imana ntiyakira ishikanwa ryanduye. Haleluya. Umurongo kamandanye uvuga ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Munyumvirize hano hantu. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Bisigura ko hari ibyo dukoreye Imana bitagira ikimazi. Bene data turazi kosa twakoze kenshi mu rusengero. Twirukiye mu bikogwa. Si bibi turakorera Imana twese, ariko twarashizemo umuvuduko twibagira l'essentiel. Aha niyo mpamvu Paulo yakabwira ngo ndabinginga ko bw'imbabazi z'Imana, ndabinginga ko bw'imbabazi z'Imana, ndabinginga ko bw'imbabazi z'Imana. Ava ko muja mu bikogwa banza mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, kugira ngo ivyo muyikorera vyose bibe ikimazi. Yamuvo Paulo yakarabakomera amazi ndabinginga ntimukore ikosa banza mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, kugira ngo ivyo muyikorera vyose bibe ivyikimazi.
niho kuyikorera kwanyu kogira ikimazi, niho kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Reka ndabajane mu Bikorinto ba mbere, sinsindagirira ijambo. Abikorinto ba mbere igice cha 4 umurongo wa 5, mvuge ibijanye n'ibikorwa mwumve how dangerous it is. Abikorinto ba mbere 4:5 havuga ngo, reka nsome agace ka nyuma kavuga ngo zomurika. Oya reka ntangore 3:15. Abikorinto ba mbere 3:15 3:13 pardon. Igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa cy'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicarama azohabwa ingero. Igikorwa cy'umuntu nicasha azobura ingero, yamurubwe wazokira ariko nk'uwokoye mu muriro. Bene data, ibijanye n'ibikorwa dutegezo kuba très attentif. N'ibintu dukorera Imana bivanye n'ubuzima tubayemo. Ibikorwa byose twakoreye hano ku isi, gende kumvuga ibikorwa byo mu rusengero, ibikorwa byose twakoreye Imana, one day tuzohagarara imbere y'intebe y'Imana bice mu muriro. Hari ibikorwa bizorama, ibyo nivyo tuzohembegwa. Ibizosha ni zero, ni zero. Niyo mpamvu niko ndababwira twarihuse cyane kwinjira mu bikorwa, kuko abisazona bakera Imana yamubwira ngo shaka gutuma, bagaca bazana ama excuse kuko byari biteye ubwoba, bakavuga ngo sinzi kuvuga. Bagidiyonera umuryango wacu ngene umeze, barafite ama excuse kwari Imana iguhamagaye, biba bitinyitse. Ariko twebwe uko gushiramo agasinzo twagukuye, gukora Imana ni ibintu bisanzwe, menga niko kujya ku isoko. Ho mwisezerano rya kera barajugumira Imana ibahamagaye. Mose akavuga sinzi kuvuga, je ndagigimiza. Banehemi agenda cyari muto, ama excuse kuko biratinyitse rega gukorera Imana. Gukorera Imana ni ibintu bitinyitse, nitwo twabigeze ibintu bisanzwe. Ni ibintu biteye ubwoba gukorera Imana. Rero tugabe ibikorwa dukora bivanye n'ubuzima tubayemo. Impamvu Paulo yereka avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginga nimwirukira ngo muzorihira ubusa, nimugende ngo mwirukange mu vyuka amajoro, murari imiryango muyite, mwiyirize, musigare ku magufa, mukora ibi nibi, nimuduga imisozi, hama indunduro ya byose musanga tampera kuri ubuzima bwanyu bwanduye. Niyo mpamvu yakavuga ngo ndabinginga. Wewe yari kabona finalite, aba bantu ni ifoko ndababurira babanze batanga imibiri yabo, ivyo ibikorwa banze beshire ku ruhande, babanze batanga imibiri yabo, ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, ivyo bokora byose bizokwakirwa n'Imana. Hallelujah. Hari cyo muriko murakiraga yemwe. Reka njabuke nje kuri point ya 3.